uri inkumi witwararike gusenga niwasengana n'umwete umugabo uzoba wifuza uzomuronka. Jewe nkiri inkumi narasenga Imana nkavuga ati Mana wewe ni uzi binkwiye, uzompa umugabo tubana mu mahoro, uzompa umugabo twumvikana. Imana yarabikoze. Umugabo ndasengeye abana bawe Yesu Kristo, ndasengeye abana bawe kugira ngo bateranye, ndasengeye abana bawe kugira ngo babone ubwami bwawe, ndasengeye abana bawe kugira ngo bakire agakiza, ndasengeye abana bawe kugira ngo Mana mpemu riburukeko. Bamwe bari mu byaha, bamwe bari mu busambanyi, wewe Yesu Kristo ubatacinge mu izina ryawe, nubatacinge Yesu Kristo. Ubusambanyi barimo babuvemo, ubumaraya barimo babuvemo n'izina ryawe. Ndataramuye uwo mwuka mubi, ndataramuye umwuka wa karande, ndataramuye uwo mwuka uri kurinzira muri iyo miryango. Bakunzi b'ijambo rya Akiza TV, ndabaramukize amahoro y'Imana kandi nanezerewe cyane kongera kubana namwe kuri uyu munsi. Imana ihabwa icubahiro. Rero nkuko mubona turi ngaha, tuze ngaha tubazaniye ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye nkuko twababwiye ko turiko turigisha ivy'imibano. So iki ni igice ca nyuma tubazaniye. Rero ndazi kiraza gutwara iminota itari mike kugira ngo umuntu ngo akirangize gihere, uburyo umuntu ashobora kuzobandanya yigisha n'ibindi bintu. Rero nkuko mutubona turi ngaha, ku mazina yanjye nitwa Nduwimana Remegio. Hanyuma wewe utarakanda subscribe, turakwinginze kugira ngo ukande subscribe kandi wongere usharinge iyi video uyihereze n'abandi. Kandi ari cyo ubona ukeneye twokora urashobora kutwandikira kuri comment, byose birashoboka. Uyu turi kumwe nawe reka abaramuce, n'umugore wanje, reka abaramuce nawe abibwire uwo ari we. Ndabaramukije mu izina rya Yesu abakunzi b'ijambo rya Akiza TV. Mu mazina nitwa Shimirimana Esther. Urakoze cyane, reka tuguhe utubwira ko usengerera ijambo ry'Imana tugiye kwigisha uyu munsi. Dusenge. Turagushima Mwami kubw'urukundo rwawe n'imbabazi dukunda, udushikanye isa n'akanya twese dukomeye duhumeka umwuka w'abazima dushima izina ryawe. Suko twari beza cyangwa suko twari abagororotse n'ubuntu watugiriye n'uhabwa icubahiro. None Mwami uri mu ijambo ryawe tuje kwigishanya hano hantu igira akamaro mu mitima yacu no mu mitima ya benshi bazoriraba. Turazowe ko atakikunanira mu izina ryawe ryera. Amen. Urakoze cyane Esther kudusira mu maboko y'Imana. Imana iguhezagire. Rero twagiye kwiga ijambo ry'uyu munsi nkuko aho twari twaragarukirize hari mu Abikorinto ba mbere igice c'indwi, twagarukirize ku murongo wa 14. Uyu munsi turaza guhera ku murongo wa 15. Abikorinto ba mbere igice c'indwi umurongo wa 15. Turaza guhera ku 15 tugeze ku murongo wa 17. Reka nsabe Esther kugira ngo ahadusomere hanyuma tubandanye n'ikigwa cy'uyu munsi. Ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ndahera ku murongo wa 15 havuga ati ariko utizera namba agomba kwahukana niyahukane. Mwene data w'umugabo canke w'umugore ntahambirirwa iyo bimeze bityo. Imana yaduhamagariye amahoro. Yewe mugore ubwirwa niki yuko uzokiza umugabo wawe? Yewe mugabo ubwirwa niki yuko uzokiza umugore wawe? Imana idufashe cyane gose bene data. Mwamaze kumva ijambo ry'Imana ingene ritubwira wewe utizera ukaba ufise ibibazo mu rugo rwawe ngo ni wahukane. Mwene data ufise kwizera guke, uri kurankurikirana ukabona ati jewe kweri ibibazo mu rugo iwanze vyarenze, nkuko ijambo ry'Imana ryatubariye ngo nta kuguhambira birimwo, ariko wowe uri kurankurikirana ni kuri barya abantu batizera uhoraho, batizera umwami Yesu. Imana idufashe cyane gose. Wewe utizera Yesu ukabona ati jewe kweri umugore twirirwa turajyana, jewe kweri umugore twirirwa turahana amakofe, jewe kweri umugabo yirirwa arankorera uku, wewe nkuko ijambo ry'Imana ritubarira urafise uburenganzira bwawe bwo kuvana. Imana idufashe cyane gose. Ariko si kuri ba bantu bizera Yesu Kristo, si kuri ba bantu bazi umwami Yesu Kristo. Wewe uzu umwami
ntukigere wahukana, ntukigere uvana n'umugore wawe, ntukigere uvana n'umugabo wawe. Imana idufashe cyane gose. Ntukigere ukora iryo kosa na gatonyi, nk'uko ijambo ritubarira ngo igizotuma uvana n'umugore wawe nuko uzoba umufase asambanye, nk'uko tuza kubibona ku majambo ari hepfo ngo kandi kizotuma uvana n'umugore wawe nuko uzotandukana, kizobatandukanya ari yingi ari urupfu. Imana idufashe cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Ngo ariko iyo bimeze nk'uko, Uhoraho yahaye inzira ku muntu ari we wese, yahaye inzira ku muntu ari we wese atizera, abona yuko mu rugo rwe biriko biramurambira wewe, kuko nta mu bisanzwe ko n'ubundi nawe wovana nawe nta nuzeyi n'ubundi uri mu caha, kuko n'ubundi ntiwizera Yesu Kristo. Imana idufashe cyane gose. Ariko iyo wizera Yesu Kristo ukaza kuvana nawe, ico ni icyaha kinini. Icya mbere n'ugusenga mwene data. Umurongo wa 16 atubwira ngo nigiki wokora cogira cotuma umugabo wawe umukiza. Reka ndagihe Stella kugira ngo asobanura iryo jambo. Icotuma ukiza umugabo wawe, we wa mugore uri kurankurikirana, nukumusengera ukamushira mu maboko y'Imana. Ibigerageza barimwo bigutuma bikubabaza, ukumva menga wo muta, ukumva menga mwovana, fukama bwira Yesu. Imana nta kinanira. Usenga ubishize kumwete, Imana izomuhindura mu bibazo byose azobarimwo. Uzobona ihinduka gusa kuko uzoba wagumye usenga Imana. Ntumutuke, ntumukarire, wewe bandanye umusengera. Kubera naje umugabo wanje yaranywa inzoga, ariko antumye ati genzanire ntuzenye icupa muri firigo, naragenda nkarizana. Sinavuga ati wayi gumuntu izo nzoga, naragenda nkamuzanira nkamuha niteka, nkamwereka katangorane. Ariko ku mutima kuko nari nzi ico mfise, nagumye nsenga mbwira Imana ati Mana, izi nzoga ni uzomuhindura akaziheba, akakumenya, akagutumbera, akamenya gusenga, agasoma ijambo ryawe, akigisha benshi, agashitsa benshi kugakiza. None murabibona nivyo ariko arakora. Ndashima Imana kuko Imana ntitetereza uyizeye. Imana irakugwanira mu bibazo byose uburimo, ikagutera iteka mu rugo rwawe. Umugabo akumva ivyo umubwira, mugasenga Imana, akakubaha, mukabana mu mahoro no mu mwumvikano. Ariko utasenze byose, Satana bari hagati yazo aca byinjiramo, mukavana, mugatana, ugasanga umuntu wese afise ibibazo mu mutima wiwe, kandi mwari gusengeranira amahoro akaza mu rugo rwanyu. Yani gusenga tubishize kw'intege, kandi dusoma ijambo ry'Imana rihindura ibijya byose biba byananiranye, kuko Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta kimunanira umushize kumwete, ugasenga uvuga ati je ndafise imbaraga, Yesu ni washoboye. Ivyo byose Imana irabigukuriraho. Bene data mudukurikirana mwavyumvise, yaba no kubagabo nuko nyene. Mugabo uri kurandaba ukabona ari umugore wawe kweri yirirwa araza kuguciringa, yirirwa araryamana, ariko kuryamana n'abagabo nkawe, ubonye ibintu bimeze nk'uko, cyangwa ugasanga nta cubahiro na gitonya ufise mu rugo, fuka musengere. Aho ndiko ndakubwiza ukuri, musengere. Nta kindi gishobora guhindura umugabo wawe. Ariko ikintangaza bene data muriko muraturaba, ikintangaza abagabo bubu iyo abonye umugore atamwumvira yiruka ku bapfumu. Ngo ninaza ku bapfumu ngo barampereza imiti, ngo iyo miti nkayihereza umugore wacamhereza urukundo. Mwene data uri kurankurikirana, yaba we wa mugabo we, yaba we wa mugore, ntukigere ukora iryo kosa. Ntukigere ugenda mu bapfumu ngo ugiye guhiga urukundo. Hamagara Yesu Kristo. Yesu ari ngaha ku bwawe. Yesu ari ngaha kugira ngo agukize ibibazo byawe urimo. Imana idufashe cyane gose. Niwa muhamagara Yesu azoza agukize ibibazo byawe urimo. Wewe ndiko ndakubwiza ukuri, ingo nyinshi ubu ziriko zirononekara, ingo nyinshi ziriko zirasambuka, uko bukeye ingo zirasambuka, ariko zisambuka kutamenya. Ndiko ndababwiza ukuri, fukama usenge, wisonzese. Ico nico kintu twama tubigisha. Nufukame usengere umugore wawe, kandi azahinduka. Imana idufashe cyane gose. Amen. Sengera umugore wawe, Imana izahinduka. Ndagomba unsubire ku murongo wa 17 uwunsomere. 17 haravuga ati, ariko gusa uko umwami wacu yagambiriye umuntu wese,
kandi uko Imana yamuhamagaye abe ariko amera. Imana idufashe cyane rwose bene data. Ivyo umwami yaguhaye ukwiye kubigumana. Iryo jambo muraryumva. Ivyo umwami yaguhaye ukwiye kubigumana. Kuko kuba uri kumwe n'umugore wawe ntuzi ngire vyabaye mwene data. Cyangwa kuba uri kumwe n'umugabo wawe ntuzi icabahuze ni Imana. Imana niyo yabahuze. Wowe ushaka kwiyumvira igihe mwariko muratongozanya mukiri imisore n'inkumi mugahura ariko mukabana imyaka n'imyaka, mwamara kubana iyo myaka mugatangura kwahukana, ntuzi cyatumye muhura n'umugore wawe, ntuzi cyatumye muvyara izo vyaro mufise. Ni Yesu Kristo yabikoze. Amen. Niwe yabikoze. Niyo mpamvu iyo ngabire Imana yaguhaye. Kunda umugore wawe, kunda umugabo wawe, ntukigere umuciringa. Imana idufashe cyane gose. Ntukigere uciringa umugore wawe. Imana idufashe cyane gose. Amen, amen. Ndagomba kugira buri umuntu wese ariko aradukurikirana yumve iri jambo. Kuko Imana yaguhamagariye kubaha umugore wawe. Imana yaguhamagariye kubaha umugore wawe. Imana yaguhamagariye kubaha umuryango wawe. Ivyo bintu iyo bikoze Yesu nawe aranezerwa cyane gose. Imana idufashe cyane gose. Kuko hari ikintu kiriho kironona ingo z'ubu. Haragera mu mwanya wo kuvuga ati jewe umugabo n'umugore bagiye kugira umubonano, uwo mubonano wamara gushika umugabo akavuga ati jewe umugore ndagukeneye, wa mugore nawe yibereye ku gafone kiwe ariko aratexinga, ariko araraba ivyo araba. Ico kintu bene data kiri mu bintu kiriko kirabomora ingo z'ubu. Wa mugore uri kurandaba, wa mugabo uri kurandaba, ntukigere wigira ko busy cyangwa wigire ngo nta mwanya ufise ku mugore wawe. Ntukigere uvuga ati ngo nta mwanya ufise ku mugabo wanje. Mwese mwarongoranye kugira ngo mugiranire urukundo. Kandi iyo mugiraniye urukundo Yesu nawe aranezerwa cyane gose. Yesu aranezerwa abonye ingo ziriko ziranezerwa, ariko Yesu ntigera anezerwa abonye ingo ziriko zirasambuka. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome ku murongo, turaza gusimba dusome ku murongo wa 32. Wowe ufise Bibiliya Abikorinto ba mbere 32 niho tugiye gusoma. Abikorinto ba mbere igice c'indwi ku murongo wa 32. Haravuga ngo ariko ngo ndagomba ngo ko mutiganyira, ngo utagira umugore yitwararike ivy'umwami wacu uko yonezereza umwami, ngo ariko umufise yitwararika ivy'isi uko yonezereza umugore. Bene data muriko murandaba, ndiko ndababwiza ukuri. Hari abantu besi ndiko ndagenda ku basore, ndiko ndagenda ku nkumi. Wowe uri kurankurikirana wa musore n'inkumi ukabona ati jewe sindaronka uwo twubakana, ntukigere wiganyira. Komeza usenga, komeza wizera Yesu Kristo, ukomeza wizera umwami wawe. Yesu wenyene ni wazakugirira iki, azakuzanira uwo mukundana. Iryo jambo si ubwa mbere ndarivuze, ariko ndagomba mwe muriko muradukurikirana, wa musore uri kurandaba, wa nkumi uri kurandaba, ntukigere ntukigere wihebura ngo umugore ngo nabuze umugore ndongora, nabuze ngo umugabo andongora. Wewe ni wizere Yesu Kristo gusa. Amen. Imana idufashe cyane gose. Niwamara kwizera Yesu vyose azabikora. Amen, amen. Ndiko ndababwiza ukuri, vyose azabikora. Nta na kimwe Yesu atazokwigira gukorera. Nawe kuko uzoraba abantu bubu, abagore bubatse muri iki gihe. Ndagomba kuvuga abantu b'abagore. Abagore bubatse muri iki gihe, iyo afise umugabo yitwararika n'ivyisi cyane gose. Ndiko ndababwiza ukuri mwe muriko muraturaba, umugore yitwararika n'ivyisi. Uzi impamvu iryo jambo ndarivuze uko? Cyangwa impamvu Bibiliya yavuze iryo jambo? Urosanga umugore ariko arikora ukundi kuntu, ariko arambara ubumini, ariko aragira ukuntu, ariko arerekana ubusa bwiwe, ngo nukugira ngo ugasanga ariko yaravyaye n'abana, ariko ntagire n'urufasoni imbere y'abana biwe yavyaye. Aho ndiko ndababwiza ukuri, nyamba uvuga ati jewe ndazi Yesu, komeza usenga. Ntuzovuge ngo kwigira ukwambara kamini, kwambara ubuntu bukora ngo nibwo bwotuma bukwega umugabo wanje. Ivyo nukwibesha. Urashobora kubikora uko wa mugabo atagufitiye urukundo, n'ubundi azakomeza atagukunda. Agakomeza yikundira abandi bakobwa,
ariko iyo ukomeza ugasenga Yesu Kristo, mugore uri kurandaba, komeza wizera Yesu Kristo, niwe azatuma ahindura umugabo wawe. Esther, ndakuma nawe ico kintu ugire ico kivugako. Ya abagore bubu turajaho tukisiga amaripu, tukigira neza, tukambara bumini, amabere tukayatwariza hanze, umugabo wanje ari mu kuva ku kazi, ngo niyambona ngo bica bigenda ukuntu no urihenda, kubera yuko hajya satani bariko aragufatiraho wishire mu kwishima kwibona. Ariko senga Imana, ushire kumwe tusome Bibiliya, Imana nizo gutuma ujya mugabo wagukunda, mubane mu mahoro no mu mwumvikano, kuko bijya uri kuragira abajya abana biwawe barabibona, nazoca avuga ati mama yambara akajipo kagufi, agatuza akagira hanze, wa mukobwa nawe agacatangura kubigira. Ubumaraya ngubwo burinjiye, nibiki byavuye kuri wa muvyeyi, kubera wigishije indero mbi abana biwawe. Dusenge tubishize kumwete, dusome Bibiliya, ingo zacu zizobaho mu mahoro, tuzosanga dufise urukundo ntangere. Umugabo wawe ntazoguta niwabandanya usenga Imana, ariko niwaja mu byo kwihindura wigira neza bikakunanira gusenga, azogutaza kwirabira izindi nkumi, kandi wowe wigira neza ariko ugasanga arakugaya, ukasanga ntagukunda. Kubera iki? Wamaze kugira ibintu byo kubwibona. Kandi ntukigere kuko kesi na kesi ingo nyinshi zikunda kugira ibibazo, ni ingo uzosanga zidasenga. Mugore mugabo uri kurandaba, ni wakire umwami Yesu Kristo, yaze ngaha kubgawe, yaze kubambuka kubgawe, aremera arateseka kugira we nguhinduke. Kubera iki woguma muri ivyo vyaha? Kubera ko utomwakira kugira ngo agukize ibibazo byawe urimo. Yesu Kristo nazokwigira gukiza ibibazo utamwakiriye. Banza umwakire wa mugore wa mugabo muri ko murangurikirana, mwakire, muzagira urukundo, muzanezerwa, muzahimbaza Imana muri kumwe. Ariko iyo mutabikoze uko mwanza kubiraba, jewe ndiko ndahimbaza, ndiko ndiyigisha ijambo ry'Imana ndi kumwe n'umugore wanje, ibi mubona ngaha, uyu n'umunezero wa mbere, kuko atari urukundo dufitaniye nawe ngaha, ntabwo twoze imbere ya kamera ngo turiko turiyigisha ijambo ry'Imana, turiko turiyigisha ingo z'abantu kugira abantu ngo bahinduke, ingo zimere neza. Nuko ari urukundo Imana yaduhaye. Amen. Kandi nawe wa mugabo ufise umugore akaba yaragutaye, akaba ariko aragufata nabi, ntukigere wiganyira. Niwiganyire, wewe singa amavi usenge. Singa amavi usenge. Bikunaniye gusenga, hamagara abakozi b'Imana, nico bahamagariwe, bazogufata gusenga. Ndizera yuko 100% urugo rwawe ruzosubira mu nzira. Rero ntukigire wiganyira. Nawe wa mugore ntukigere wiganyira ngo umugabo wanze ngo yarantaye. No, umugabo wawe icyo ukora no kumusengera. Cyangwa bikunaniye nawe ukora uko nyine uhamagara abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Byose bizohera. Imbere y'Imana nta kinanirwa. Imbere y'Imana nta kinanirwa, mwene data kurankurikirana. Iryo niryo jambo tubazaniye, nta kinanirwa imbere y'Imana. Icyo ukeneye gukora no gukorera umwami Yesu Kristo, kandi umukorere wizeye. Amen. Reka dusome ku murongo wa 34 ngo kandi ngo hari itandukaniro ku mugore n'inkumi, utabiriwe yitwararika iby'umwami wacu kugira ngo abe uwera mu mubiri no ku mutima, ngo ariko uwabiriwe yitwararika iby'isi uko yonezereza umugabo. Imana idufashe cyane gose. Mwene data uri kurankurikirana, iki kintu nico abakobwa benshi baritwararika umwami Yesu Kristo, baritwararika umwami kugira ngo barabe ingene bogirane boba abera ku mutima. Aho ndiko nakubwiza ukuri, barabe ingene boba abera ku mutima, barabe ingene Imana yobafasha ikabahereza abagabo beza, barabe ingene bonezereza umwami. Ariko ugiye amaze kwabirwa, uzosanga ariko aritwararika n'ivyisi ngo twabibabari, ugasanga ariko iki, ugasanga ariko aragira uku, ugasanga ariko aragira uku, ugasanga ugasanga ibintu yaratwagwe yaragizene. Mwene data, ikintu kiyo kironona abantu bubu bakora ibintu kugira ngo biyemere, ngo kugira ngo bereke abandi ngo baraberewe,
nk'uko nababariye abagore benshi usanga bariko baraza mu makanisa bambaye buri sande, ugasanga yambara impuzu nshasha, kandi iyo mpuzu ntayambara ngo kugira ngo ayambare kubwiwe ngo yinezereze, ayambara kugira ngo aze kwereka abandi ngo yuko ari wagizene yambaye neza, ngo ari we yambaye neza. Cyangwa ukaza kwambara ubuhuzu wagiye mu itorero, ukaza kwambara impuzu z'akamini, ukambara impuzu zikwerekana ubuzima bwawe kose uko bumeze, kugira ngo uze gucumuza abandi bantu, uze gucumuza abapasiteri, uze gucumuza abakozi b'Imana, uze gucumuza whatever umuntu uwo ari we wese. Wewe uri kurandaba, ntukigere witwararika n'ivy'isi. Kurikira umwami, wizere Yesu, aba ari ukorera gusa. Amen. Ibyo ni wabikora mwene data uri kurankurikirana, Yesu azaba mpande yawe. Yesu ntazokwigira kuvako. Yesu azaguma afise azaguma guside kukuboko kwiwe. Abamarayika bazaguma bari kumwe nawe. Mu rugo rwawe ruzokwigera ugira ibibazo, ariko niwakora ibintu nk'ivyo ukaza kugira ngo witwararike n'ivy'isi, uri kurihenda. Amuteringi uri kurihenda. Mukobwa nawe komeza ukorera Yesu Kristo, wizere Yesu Kristo, witwararike ivy'umwami, kugira ube umuntu mwiza ku mutima wawe, ube umuntu mwiza mu mubiri wawe. Yesu nawe azaguha imbaraga, Yesu azaguha umunezero, Yesu azaguha icyo wipfuza, Yesu azaguha umugabo wipfuza. Haleluya, amen. Ibyo ni wabikora, ndizera yuko ijana kwijana uzagira hane, bizagenda neza. Reka mbwire my wife nawe agira icyo ababarire, kugira nawe agire icyo yunganira kuri iryo jambo mu minota mike, kugira dutwarane n'umwanya. Dusenge dufise imbaraga. Uri inkumi witwararike gusenga. Niwasengana n'umwete, umugabo uzoba wifuza uzomuronka. Jewe nkiri inkumi narasenga Imana nkavuga ati Mana, wewe ni uzi binkwiye, uzompa umugabo tubana mu mahoro, uzompa umugabo twumvikana. Imana yarabikoze, umugabo turumvikana. Ndayisaba ati Imana uzompa abana. Haleluya. Imana yarampaye abana babiri, abahungu babiri n'umukobwa umwe. Byose nabisaba Imana ikabimpa nk'uko nayisabye. Imana nta kiyinanira, uyisenze n'umwete ukabishira mu imbaraga, ugasoma ijambo ry'Imana, ukumva yuko ufise inkomezi muri Yesu. Imana nta kinanira, byose birashoboka. Imana ntitetereza. Yes, icyo mukwiye kumenya, hari ingo nyinshi muri iki gihe umugabo, hari ijambo uvuze ngo Imana yampaye abahungu babiri n'umukobwa umwe. Hari abantu benshi muri iki gihe ngo umugabo yatamuvyariye abahungu, usanga ari induru gusa, usanga ingo zihakwa no kubomoka kwera iyo mpamvu. Wa mugabo uri kurandaba, ndiko ndaguhanura. Jewe nico nanye mbwira umugore wanje afise inda, agisama inda, namubwira ati jewe umwana wari we wese ni umwana. Ichi Imana impaye ndacakira nkuko Imana ikimpaye. Sindi ngaho kugira ngo ndiko ndavuga ngo ndondera ngo umuhungu ngo umukobwa. Ichi Imana impaye nico nakira. Imana izi impamvu yakimpaye. Nawe wa mugabo uri kurankurikirana, ichi Imana yaguhaye cyakire, kuko n'umugisha wawe. Hari n'abari ngaha kuri iyi si bariko ararondera n'uwo mukobwa bakamubura, bariko ararondera n'uwo muhungu bakamubura, ariko we Imana yaguhaye uruvyaro, utanguye kuza gusuzugura, utanguye kuza gutuka umugore wawe, utanguye kuza kumukubita amakofe ngo umugore wanjye wiri kuramvyarira abakobwa gusa. Remiteringi umugore wawe si wabikora, ni Imana ibikora. Wewe fuka musenge mwene data uri kurandaba, ntukigere ugaye umugore wawe ngo nuko akuvyarira abakobwa. Mukunda, kuko ivyo nivyo Imana yakugeneye. Uri kurankurikirana, iri jambo ritekereze, kuko ingo nyinshi ziko zirononekara kubera ngo umugore wanjye ngo amvyarira abakobwa gusa. Bajya n'abana mu bandi. Irya n'imigisha Imana iriko iraguhereza, ntukigere ugaya umugisha Imana iguhaye. Amen. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome ku murongo wa 35 hamwe na tangenda ku 39. Haravuga ngo ivyo mbivugiye kubafasha, ngo sukubashira mu mpururu, ngo ariko nukubiroranya no kugira ngo mukorere umwami wacu mudafise imitima ibiri. Izi ni impanuro Yesu ariko araduhereza. Mwene data uri kurankurikirana, iyi ni impanuro Yesu ariko araduha. Kuko ataduha izi mpanuro, abantu benshi twogirane
twogira ibibazo. Rero ntiyazanye izi mpanuro ngo kugira ngo adusire mu mpururu, ngo adugirene, aduha izi mpanuro kugira ngo tuzigendereko, kugira ngo tuzobone iki? Tuzobona ubwami bw'ijuru mwene data. Kuko nutakora ivyo bintu ntuzokwigera ubona ubwami bw'ijuru. Ikizokurabo uzokwigira hariya muri gihono, ariko niwakora ibi bintu ugakurikirana iyi mpanuro Yesu yaduhaye, uzabona ubwami bw'ijuru. Amen. I'm telling you. Uzabona iki? Uzabona ubwami bw'ijuru. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome ku murongo, kandi nk'akaru wewe ufise umwana ushobora kuza gusoma ku 36 no 37 hamwe na 38. Aha nahantu Yesu ariko arigisha ababwira yuko wewe iyo umukobwa ageze igihe cyo kubaka, wa mugabo uri kurandaba, ntukigere uba ikibangamizi ku mukobwa wawe agomba kuza kubaka. Mureka agende yubake n'urugo, uyubaka urugo rwiwe, ntukigere uza hagati. Iyo ubonye akuze mureke. Ego Yesu yaravuze ngo byo bavyiza unamuretse akaguma, ngo nivyo vyiza byo akaguma mu rugo. Ugiye ku murongo wa 30, kandi abasomera umurongo wa 38, haravuga ngo nutanga umukobwa wiwe ngo arongogwe aba agize neza, ngo kandi nutamutanga aba arushirize kugira neza. Wewe uri kurankurikirana, ni warinda utanga umukobwa wakaza kurongogwa, ijambo ry'Imana yatubwira ngo uzobugize neza, ngo ariko nawe nutamutanga ngo uzoburushirize kugira neza. I'm telling you guys, Yesu icagomba, kuko arazi ngo nyinshi ziragira ibibazo. Yesu icagomba umuntu agende avuga ati jewe kweri ndagomba kuza kubaka, ndabona kwa bisa yuko bikwiye. Hari abakobwa bese usanga canka abagabo bese usanga bariko baratanga abakobwa baba bagifise imyaka 15, 17 muri mugene murongogwe. Ntaramenya n'ikicitwa urugo, ntaramenya no kubaha umugabo, nyamuzosanga ibibazo biriko biraba mu rugo. Imana idufashe cyane gose. Reka dusome ku murongo wa 39 hamwe na 40. Niwo murongo uca turangirizako. Haravuga ngo turacari ku Abikorinto ba mbere igice cy'indwi umurongo wa 39, ngo umugore ahambirwa ku mugabo wiwe akiriho, ngo ariko iyo mugabo apfuye nta kimubuza gucurwa n'uwagomba. Mugabo rero aruri mu mwami wacu, ngo ari umurongo wa 40, ngo ariko iyo yagumye uko ari niho arushirizwa guhigwa. Uko niyumvira ku bwanze, kandi ngira ngo nanze mfise mpemu w'Imana. Reka mbwire my wife nawe agire icyo avuze ku iryo jambo kuri uwo murongo wa 39. Ijambo ry'Imana kuko ntiribesha, kandi iyo rivuze Imana yashizeho amajambo y'Imana azi byose ko bizoba. Umugore iyo umugabo wiwe yapfuye, urumva aremererwa kurongorwa n'undi mugabo yashimye. Ariko ujya mugabo wawe atarapfa, Imana ntabwo ibikunda yuko woja kurongorwa n'uwundi mugabo, kubera umugabo wawe mwafunganye indoa aracariho, ntarapfa, kandi nta bumaraya wamufatanye uca ugenda kuvuga ati umugabo wanje ntawe nkunda urya, muce muvana mu rugo hatangure kuba induru, uca ugenda kurongorwa n'uwundi mugabo, kandi wa mugabo wawe aracariho, wamaze kuja mu caha cy'ubusambanyi, kuko ujya wundi mugabo wagiyeko Imana ntimuzi. Ujya mwatanguranye, ujya mwagize ubugeni, abakabasengera mu rushenge, niwe Imana izi. Ariko abantu bubu yabo agenda kurondera uwundi mugore, wa mugore wiwe bavyaranye abana 7 6 aramutaye, ngo nashimye kajya 10 ngo karabereye. Wamaze kugwa mu caha, uri muri cacu ubusambanyi, ijuru nturoribona, gihono mirakurindiriye. Atura wihane, musubirane n'umugore wawe mwatanguranye. Imana izi, Imana izoguharira, kuko Imana ni nyembabazi. Imana iduharira buri munsi, buri musegonda, kuko iradukunda. Ariko twebwe abana b'abantu ntitugomba kuyubaha. Ntaguciriyemo ico ngomba kuvuga, kandi n'impanuro no kuba pasiteri. Abapasiteri bubaswe bagomba gufungisha indoa ku bantu umugore avanye n'umugabo, kandi umugore wiwe aracariho cyangwa umugabo wiwe aracariho, agaca agomba agaca agenda ukunuku cyakaza muri Afrika akaza kwizanira uno mugore, cyangwa akaza kwigira uno mugabo, cyangwa akaza ngara muri Amerika akaronka undi umuntu akibifatanira nawe, agaca agenda mu rusengero kanaka ngo nimufungire indoa. Kandi abapasiteri bubu ivyo bintu bariko barabikora. None uri umukozi w'Imana nyabaki,
uri kurarenga ku ibwiriza Yesu yadusigiye, Yesu yaduhaye, ibwiriza turiko turagenderako, ukaza kuza gufungisha indowa n'umugabo n'undi umugore kandi umugore wiwe akiriho. Mwene data mukozi w'Imana uri kurankurikirana, tukwiye kugendera mu ibwiriza Yesu atubarira, kuko nawe ije niwabikora nawe uzoburi mu cyaha, kuko ndamize ugiye gusigikira abanyabyaha bese babikora kugira ngo bironkere abanyesengero, ariko umenye yuko Imana iri kirakuraba. Ico nakubwiza ukuri, Imana iri kirakuraba. Bandanye kubera abagabo benshi ubu ava muri Amerika agenda muri Afurika akava ngaha yari afise inkumi bavugana ku isimu, kandi n'ikindi naco aya masimu ni meza ari mabi. Umugabo usanga ariko arandikira udukumi hirya no hino, umugore yamuhamagara akanka kumwitaba, yamuvugisha akanka kumuvugisha kubera iki ya simu arazi ivyo ariko arakora muri iriya simu, ariko arandikira abakobwa ngo ndagukunda, umwaka n'ubu tuzogira ubugeni. Ivyo Imana vyose irabibona. Uri muciya nko mu mutima wahagaze ati ndafise umuntu ankunda muri Amerika, kandi nawe uri umugabo w'undi mugore ufise abana, ugomba ute wa mugore n'abana ugiye kurongora inkumi hariya bakagusengera mu rusengero, ukagira ubugeni, nta nuko wibuka ati ijambo ry'Imana ibi ntiribikunda. Ariko nta mahoro uzoronka mu mutima wazo hazokwama hari ibibazo, uzokwama wumva ata mahoro ufise kuko uri mu caha. Satani araduhenda ariko mu nyuma akatumaramaza akitwengera, ugasigara ufise ibibazo mu rugo rwawe, nta mahoro. Aho uzoba uri hose na ya nkumi warongora nta mahoro uzoronka, kuko mu nyuma azobimenya ati uwo n'umugabo wanaka, uzoba umaramaye. Atura wihane ubwire Yesu agufashe mu rugo rwawe, mwibanire n'umugore n'abana mu mahoro, mu mwumvikano, musenga Imana, mwubahane, mugire urukundo. Ijambo ry'Imana kuko ntiritetereza, ariko Satani azogutetereza ube mu ngorane, ube mu bibazo. Aya masimu tuyitondere, harimwo vyinshi vyiza, harimwo na bibi. Dusenga Imana, tubishire kumwete, duhebe guhenda abantu. Canke umugore ugasanga bari kumwe n'umugabo ariko arandikira abahungu ngo ndagukunda, ngo I love you. No, wamaze kugwa mu caha kuko Satani ariko araguhenda. Wanka umugabo wawe, wikundire ka gasore, ujya musore ntimuzobana. Ujya musore arobimenya yuko ufise umugabo n'abana, uzomaramara tangure kukubona nabi, ahubwo acagutace yigira, ucusigara umaramaye. Wa mugabo nawe mwahorana ntaroba kigomba kandi uroca uhungira hehe, nucuba mu bimaramara ati iyo nkamenya ibi bintu sindabikore, kubera iki wumviye Satani. Ariko iyo wigira gusenga mu cumba ugasoma ijambo ry'Imana, umugabo ukamusengera, mwobanye mu mahoro, mukabana mu migisha, Imana ikabahezagira, ikaba hagati yanyu. Ariko abantu bubu ivyo sivyo barimwo, nuguhiga gasore, umugabo nuguhiga inkumi ngo ariko ararondera bishasha. Apana, nta bishasha biriho. Gumya ujya Imana yaguhaye, nawe nyene ni mushasha, kuko ukimurongora wari wumva yuko ari mushasha, ameze nka ya nkumi waja gutwara, nta tandukaniro ririho. Ariko bubu usiko biri, tuko turagwa mu mitego ya Satani, twibaza ngo tugiye mu maronko, ngo tugiye ngo mu buryohe burenze. Ivyo Imana ntibikunda. Dusenge tubishize kumwete, dusome ijambo ry'Imana, tugire urukundo, twubahane mu ngo zacu, twumvikane. Imana izobahezagira, Imana izoba hagati yanyu, nta nduru zizoba ziriho, kuko ubu ingo zishi ziko ziravana, bariko barajyana kubera iki ntibamenya kuyegereza Imana, ntibamenya gusoma ijambo ry'Imana ngo basenge. Byose biri muri iyi Bibiliya. Iyo usenze uronka impanuro, ugaca wumva ku mutima uramerewe neza. Nyamba wari kuriyumvira kuza gusambana n'ubundi mugore, cyangwa wari kuriyumvira kuza gusambana n'ubundi mugabo, wamaze gusoma ijambo ry'Imana riragutsindisha. Ubwiuza wumva ati ya jambo ry'Imana ryambwiye ati sinkasambane, sinkipfuza abagore babandi. Usenga Imana, Imana ni nyishu, Imana izoba hagati yanyu, muzobaho mu mahoro. Imana idufashe cyane bene data. Ndiko ndababwiza ukuri, ivyo umugore wanze avuze nivyo, kandi mubigendere ku bene data, mubigendere ko. Kandi nturavuga ati ngo nuko umugabo wanze turiko turajyana, cyangwa nuko umugore wanze turiko turajyana, ngo reka nkora uburyo bwose ngende ku bapfumu ngo ndamwicishe kugira ngo ndabigire norongorwa n'uyundi. Ico ni icyaha ca mbere. Ntukigere ukora iryo kosa. Wewe nyamburi mu bibazo nkuko nababariye, ikizobatandukanya n'urupfu gonyene, nkuko Yesu yabivuze.
Yesu aranavuga ngo byo bavyize nawe nukirekera ko uzokomezwa kuza ngo uzokomezwa abantu bese bakurondera. Urumva? Kandi urotse kuvuga ngo nuko umugabo wanze yitavye Imana ngo reka nza kurongorwa Rarway, daminze urumva nawe nta rukundo wari umufitiye. Kandi ikindi naco ntukigere urongorwa n'umuntu nawe atazi Imana. Rongorwa nujya muntu azi Imana, kuko iyo urongowe n'uzi Imana nawe bizaguhimigisha myinshi mu rugo. Ariko iyo utarongowe n'umuntu azi Imana uzosanga ari mu bibazo, uzosanga ari ibibazo gusa biri mu rugo rwawe. Rero Imana idufashe cyane gose. Imana eka n'abari mu ngo zimeze nk'uko ingo ziri mu bibazo, dukomeza tuzisengera kugira ngo Imana izisire hamwe. Yesu ntagomba ingo zibomagurika, Yesu ntagomba ingo zononekara. Yesu agomba ingo ziba ziri hamwe, ingo zifise umutima w'urukundo, ingo zikundana. Izo nizo ngo Yesu akunda. Rero turarangize ikigwa cacu cy'uyu munsi. Nkuko nababariye, nimwibagire gusharinga iyi video cyangwa ngo mukore subscribe. Ndagiye gusenga, ninasenga nawe ahuri uri kurandaba, ndakwipfurije kugira nawe ngusenge mu bibazo urimo, wizere uhoraho yuko ari kumwe nawe. Ntukigere wiganyira ngo sindi kumwe na Yesu, ntukigere wiganyira ngo mfise ibibazo mu rugo. Wewe ni wizere Yesu Kristo, ni wizera Yesu Kristo, ibibazo byawe byose birarangira. Ni birarangira, ni kwizera. Icononye abana b'abantu bo muri iki gihe ni twizera. Umuntu yagusaba ko ikiganza uvuga ngo sinkize, ngo canke ibibazo byane ntibiriko birahe ngo ntibizohera. Ariko Yesu adusaba kwizera. Iyo wizeye ukavuga ati iki kiraheze, ni kiraheze. Yesu nico akeneye, ni twizere. Rero ko ngiye kugusengera muri uyu mwanya, ndagomba nawe wizere. Wizera ati isengesho remeze yansengeye rirakoze, isengesho remeze yansengeye rirakoze. Kandi akwinginga nawe muri uyu mwanya ngiye gusenga, nawe ufunga amaso kugira ngo usenge, uhamagare Yesu kugira ngo agutacinge. Uhamagare Yesu yaze kubwawe kugira ngo agutacinge mu bibazo byawe urimo. Imana idufashe cyane gose. Turagiye gusenga. Data wo mu ijuru, turagushimiye, turagukengurukiye kuko uri Imana usobora byose. Turagukengurukiye kuko uri Imana idahemuka, uri Imana ya Isaka, Ibrahimu na Yakobo, uri Imana uko bukeye nuko bwize, uri Imana yemeye ikaza ngaha kuri iyi si katwitangira. Eka tugushimire Data wo mu ijuru kuko wemeye ku mwana wawe w'ikinege akaza kwitangira abana bawe. Twari twuzuye ivyaha, twari twuzuye umwijima, Mana yera, Mana y'ubusobozi, none warakoze cyane Data wo mu ijuru, waratuzaniye umuco. Ubu tusigaye tubona, ubu turatahura icyaha arico. None Mana ndasengeye bamwe badatahura icaha nabo kandi kugira ngo batacinge mu izina ryawe. Ndasengeye zango zitandukanye, hari ingo nyinshi ndiko ndabona mu mpande zine z'isi, ingo nyinshi ziriko zirabomoka, ingo nyinshi ziriko zirononekara, ingo nyinshi ziriko zirajyana. Mana ndagomba wewe urungika abamarayika bawe, rungika mpemu yera yawe itacinga izongo ziriko zirasambuka, itacinga izongo ziriko zirononekara. Mana uhoraho, Mana uri ku ngoma, Mana Isaka, Ibrahimu na Yakobo, ndakwinginze Mana ngo ushuke. Uri ndiwo ushobora byose, uri ndiwo utigera uhemuka. Ndasengeye abana bawe Yesu Kristo, ndasengeye abana bawe kugira ngo bateranye, ndasengeye abana bawe kugira ngo babone ubwami bwawe, ndasengeye abana bawe kugira ngo bakire agakiza, ndasengeye abana bawe kugira ngo Mana mpemu yari burukeko. Bamwe bari mu byaha, bamwe bari mu busambanyi, wewe Yesu Kristo ubatacinge mu izina ryawe. Nubatacinge Yesu Kristo, ubusambanyi barimo babuvemo, ubumaraya barimo babuvemo mu izina ryawe. Ndatera mu uwo mwuka mubi, ndatera mu mwuka wa karande, ndatera mu uwo mwuka uri kurinzira muri iyo miryango. Mana uhoraho, umugabo ugasanga ngo ariko arakunda abandi bari bo hanze, ariko arakunda abakobwa bari hanze, iyo dayimoni ndayimukuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Mana uhoraho, ugasanga abagore bariko barabona abagabo babo ngo nta kamaro bamaze, ariko Yesu ni kandi iri muri bo. Ndakwinginze Mana ngo uyibaranduremo, uyibakuremo mu izina ryawe. Nukora ibitangaza datoraho, kora ibitangaza. Ndasengeye n'abajya abasore n'inkumi bakiriko bararondera kugira ngo bubake nabo, kandi Mana ubahereza wa mutima wawe, ubahereza kugira ngo bakundane, barondere urugo rwiza, uzabugize neza.
Mana uhoraho, Mana uri ku ngoma, uri Imana usobora byose, uri Imana yamitwiyereka. Waravuze ati ibyo muzosaba byose mwizeye mu izina ryanjye ngo byose ngo nzabikora. Rero uyu ni wa mwanya dusabye twizeye, ni wa mwanya dusengeye abana bawe kugira ngo babohore, barekugwe n'uwo mugwanizi karande, barekugwe n'uwo mugwanizi satani, kugira ngo babone Mana wewe, kugira ngo bazabone bwa bwami bw'ijuru, kugira ngo bave muri iyo karande yabatwaye yo kwirirwa barakora ubusurasuzi, yo kwirirwa barasambana, yo kwirirwa bararyamana abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Iyo karande yose ndayiranduye mu izina ryawe. Urakoze cyane data wo mu ijuru, urakoze wewe wumvise amasengesho yacu, turabigushimiye twizeye kuko uri uhoraho ibihe bitazoshira. Amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusangira amahemu yera ibane natwe twese ibihe bitashishira. Amen. Bene data mureko muradukurikirana, Imana ibahezagire. Iri sengesho tubahaye mukomeze kwizera, mwizere uhoraho yuko mu bibazo byanyu birimwo birangiye. Rero tuzaba dusubiraho ubutaha. Bye bye. Shalom shalom.